Kawaida nagomba ndanishatse nzohinde n'izina banyite mtu wa watu umuntu w'abantu ko je ndi umuntu w'abantu ndazi ko abantu benshi bankunda ko na ahantu ntembera kenshi barambwira Suzuki machine turagukunda aririmba gira gutya urakubereye ni byiza ko wabihevye ni kubera iki ariko naje n'indirimbo nshasha yitwa Kaze bakunzi ba Kenan TV mu biganiro byacu twama tubashikiriza na cyane cyane kiganiro cy'uno munsi kidasanzwe iganiro turi kumwe na Suzuki machine nivyo ego ni Suzuki machine n'amazina menshi ko twagiye turikunda cyane buryo umuntu yikunda yiha amazina menshi tubwire ariho kimbunga ariho sokuru wabo arano twinshi cyane n'izindi nani matazi arano menshi gose so Suzuki machine bana imisi myinshi bro imisi myinshi cyane kubera ibintu byo muziki biragoye ibintu muzima buragoye umva turiruka hirya no hino asanga ibintu birakomeye gose wahora he muziki kumenga ari wawutaye muziki sinawutaye nahora mu bundi buzima busanzwe kuko urabona umuhungu aguma yiruka bavuze ngo umugabo ngo aguma yiruka ngo saza yiruka ujya udashaje naho ubushaje ugira ugakoni usanga ugenda nyine raho uravyumva ugenda urondera naho bidakunda ubu rero waje ntavyo gusubira inyuma ubu ndiko ndaza kuko ndiko ndategwa ndafise n'indirimbo yitwa ntaco bimbwiye kuko iyo ndirimbo nayikoze mu buryo kuko abantu bavuga ngo yatakaye yagize gutya yabuze amera gusohora indirimbo abantu bakavuga mu bishwajya mu Burundi nasanze ntidukundana twiyumvanamo cyane buryo umuntu yahevye ikintu bashibaza ko yahevye kijya kubera abuze amafaranga nashaka kwibaza ko yabuze kijya yanse gukora kijya ko hari ikindi ariko arakora kuko je hari ikindi ariko ndakora kandi cyari gifite agaciro kuri jewe ariko muziki ndawukunda kandi ndawuzi nakoze hareze imyaka myinshi ndawukora nta buryo bwabonetse kugira nkuru umuziki ariko muziki ndawuzi kandi ndawukunda cyo gituma nahisemo kuza nzanye indirimbo yitwa ntaco bimbwiye indirimbo yitwa kumvuga nabi kumfata nabi ntaco bimbwiye kunchafuza ukanyararaza ntaco bimbwiye kubera mu mibereho y'umuntu hari urengana bakakuvuga nabi hari cyane bakagwa ngo nakango nacamaze sinzi gutyo ariko byose je naco bimbwiye naco kubwiye so tugaka gato rero kungene watanguye umuziki byagenze gute watanguye hehe ryari umuziki ndawutangura Makamba ndafite indirimbo nise Makamba nise aho navuye naho umuziki nawutanguriye na iyo ndimbo zo kwitwa aho navuye naho nawutanguriye abaratangura umuziki muhira Makamba ibanye Makamba navukiye burya naji Bujumbura umuziki nari nsanzwe ndi mu star naje Bujumbura umuziki ndawuzi ariko ko nari navuye muri orchestre yitwa orchestre ndera amahoro twese twakoranye ibintu byinshi mugako kubera ko kutumvikana nabo twari kumwe byatumwe tumanza gusanzara ariko umuziki cyandaza hono koze umuziki cyanza orchestre mwemaze umwanya ngana twarageze nk'umwaka twarageze kubera twaraduze tumaze kuduga cha tutangura kutumvikana harabe mu kutumvikana tangura kumwa agenda hamwe atangura gukora ku ruhande rw'iwiwe muga nanje nacenza kwiga umwuga kwanza kugira ngire umwuga hama niwo mwuga maze kwiga uwo mwuga kugira nzoruce ndonka ukuntu nibeshaho mu muziki ego inyuma ya orchestre mu muziki wacu bandanya gute inyuma ya orchestre nacenja kwiga umwuga maze kwiga umwuga cyane hari nkajyari hari muri 2009 kugira nje mu muziki neza namanje kuja mu mwuga kugira manze ndondere aho soroma naho nivyo nzokoresha niyo naheza gusoroma 2008 cubandanya gute 2010 hama candaza ndaja muri studio biranka hama ndasubirayo niho naca nkora indimbo yitwa binadamu muri studio wagiye byanse gute indimbo yavyanse kwisohoka cyangwa yasohoye ntiyafata twarasohoye ntiyafata yarashitse gufata kubera uburyo no kumenyana n'abantu hajya birafasha kumenya aho uca ukavuga ati je ngoma nce ngaha nje kwa naka kuko ndashaka kuja kavuga ati nje kwa promoter arashaka kumfasha mugabo udafise uwo muntu ushaka kuja ko urumva ntibikunda yari kwigira kabiri binadamu niyo yaje mfise ahantu ushaka kwitura umuntu naciye nitura umuntu twa mukurukuru kuri My FM hama nditura na Billy MC Billy hama nditura na Ndudi team no byaje gufata gatoyi birampa inguvu biranyereka ko nshobora kuja mu muziki neza na neza aho rero ni muri 2010 na rimwe gutyo inyuma ya 2011 turi muri 2021 umuntu ariyumvira ati mbega iyo myaka yose yaciye hera bigenze gute iyo myaka kera kubera ciye haba ibintu byo gutsitara ubuzima bwaramaje nk'ubuzima nyene bungora hari ibintu byaciye bimfatira
hama ndaja mu bundi buzima nyene umuziki ndamera nk'umwenda wuhevye ndawuhevye hama niho hacabaza manife urana manife nakazi twakora twaraja hirya no hino twarabo byo dukora kubera igihugu cyari kimeze nabi ariko mu nyuma cyaraswa ndagaruka ndakora ibindi hama ndabandanya nkora ibindi nyene kubera nabona ubuzima no kwitegura umuziki ura witegurira nabandi ko nditegura hama cyandi nditegura mu nyuma ndazana indirimbo yitwa uyu ni wa mwanya huu ni wa mwanya kama una imba zidisha kuimba huu ni wa mwanya kama mfanya kazi zidisha juhudi huu ni wa mwanya yitwa uwo ni wa mwanya kuko nahimiriza kuko abantu nimba uririmba ni wa mwanya kuririmba nimba urima ni wa mwanya wo kurima nkavugamwo zinduka nyaruka banguka ubuzima ni ntambara wamizako gorora amaboko kora akazi gira umugenza akazi kuri murashoboye kudandaza urashoboye kuri cishoboye byo kukore nk'uwikorera genda ukore nk'uwikorera va kwirigara reka kumenyera irigara kenshi wewe uzohasigara kenshi wewe uzohasigara ubu ni wa mwanya kamona imba zirisha kuimba baruko kagenduko ama barambwiye ati kweri urashoboye gerageza urumva uburyo nabwo bwaca buba sinabona umuntu yomfasha nije ni nigwanako nkavyuka hagenda nkagaruka muganga nkagoma nyene mvuga ati imana ifashe nzoshika kuco umutima ushaka so inyuma rero yinyuma yiyo ndirimbo ubu ni wa mwanya inyuma yo wa mwanya ndabandanye nyene abakazi baranyizera hari ndimo twakoranye n'abandi nyeze zitamenyekanye kubera uburyo abantu baranshima mugabo kubera ataburyo n'abantu benshi dufise bo duserukira mu muziki kojya mu muziki udafise uguserukira naho ushobora gushika nkuko n'umunsi mwamfashe mukangisha iganiro n'umunsi ndafise icizere ko kandi naramaze gushira imbere Imana ndavuga ati Imana izobikora nk'ubu ndafise icizere ko mwe mugiye kumbonekesha ahandi ntabonetse ndafise intambwe ngiye kugira intambwe ntagize mu buzima mu muziki so umuntu arimvira rero ati mbega ubu kugarutse ntibizova biba nka mbere ucisubira gupotera cyangwa bizabera gute ubu ko ngarutse nivuye inyuma ndafise akantu nishimikije kuko hajya umugabo ngo ninguzo kwishimikiza mu butama uyica mu busore nanje nkore ndiko ndishimikiza ubu narayiciye niyo myaka iheze nariko ndacinkora nishimikiza ubu ndafise agakora nishimikiza kandi ndafise n'abantu bamvuze ati we ne byagenda neza kandi tuzoguterera n'ubu ndiko ndavuga n'umunsi ndafise indimbo yitwa naco bimbwiye urumva irashaka gusohoka ejo canke hirya ejo ariko ndashaka kugira band mino misi uno mwaka mu mpera z'uno mwaka ndashaka kugira band yitwa mizinga makombora izo bigizwe na calling mucaga kabigye na Suzuki machine mwanaragabuya gakomando muze Dr. Miriri mwene Burundi ndashaka kugira band umwanya no ndashaka kugira band ishobora kuba irimo abantu babiri hama tukagura ivyuma tukatakoresha ivyuma tugakwita umuziki ukwiye umuziki ukibiriraho ko ndawushoboye n'iyindi yose ndayishoboye ariko nteza gukora umuziki uryoshe abantu bazokunda ahantu hose tuba tugiye kuko nabandi barabikora nawe turabishoboye kujya abakongomani babishoboye nawe turabishoboye kujya abaganda babishoboye nawe turabishoboye ico gituma tuza kugira iki tugushiramo inguvu tukabwira abantu badusabiriza badubwira ati dushiremo amafaranga ibintu umuziki turawushoboye yego izo nizo nguvu shasha nizo nguvu shasha mfise ko ngoma kugira band zo kwitwa mizinga urumizo zikomeye so bidasanzwe ko tuzatugura instrument dukoresha instrument tugomba gukora indirimbo zibiri ubunyene dushaka gukora indirimbo zibiri mino minsi umva umwaka uzohera twamaze gutangura ndibaza ubundi uzoma ikiganiro uzoba uje kumbaza ivya uje kumenyuza wa mbe ya band iri hehe mbe wa muntu wambwira ari hehe so ivyo band mutekanya ko ari nkagerezo tangwa band kwanza dutangura gukora indirimbo kwanza ama tukagira YouTube yiwacu iyo band izokwitwa band mizinga makombora iteza kuba ifise na YouTube yayo hama Facebook yayo hama ikintu cyose cyayo urumva ubu tugomba tuje muri studio umukukwezi turaja muri studio tuve muri studio mba dukora indirimbo zibiri zimaze gusohoka amacha dukora clip hama tu present tuvuge ati twaje twaje hama batubone hama batubaze ibimugambi dufise nuwahe nk'ukuri kurambaza n'umunsi urumva n'umunsi umbagije ndi umwe undi muzozumbaza turi babiri nuko bigiye kugenda so numva ni ibintu bimeze neza cyane ni ibintu bimeze neza cyane kandi ndabyishimiye kandi Imana bidufashije bizoba bimeze neza cyane ko twarabisengeye kuko ngo ibigi inama bigira Imana
urumva ko ari ibintu bimeze neza. Ego Mu guhereza n'aka kajambo kawe mu bwo ariko dukurikirana. Abariko baradukurikirana ndabashimiye cyane, ndabakunda cyane. Ni Suzuki machine wa undi nyene afise amazina menshi yikunda cyane, akunda abantu kawaida. Nagomba ndanishatse nzohinde n'izina banyite mtu wa watu, umuntu w'abantu, ko je ndi umuntu w'abantu. Ndazi ko abantu benshi bankunda ko na ahantu ntembera kenshi barambwira Suzuki machine turagukunda, aririmba gira gutya, urakubereye. Ni byiza ko wabihevye ni kubera iki, ariko naje n'indirimbo nshasha yitwa ntacyo bimbwiye. Nawe umfata nabi, nawe mvuga nabi, ntacyo bimbwiye, ariko dosenga Imana rugira kumincira inzira, ariko ivyo ngirira ntacyo bimbwiye. Merci sana. Murakoze cyane. Uzo murakunda, mugerageze muzo murakunda abarundi biwacu kugira dutere imbere natwe, kuko turabishoboye. Bigiye abandi bagyanze turabishoboye. Cyo gituma natwe turisabira muzo maducira inzira, kuko ahari inzira harashika. Ego. So bakunzi ba Kenanti TV kaze kandi mu biganiro byacu byo hanyuma, iganiro tweko turagirana na Suzuki machine. Nano garukiye bona ko afise byinshi ari yateguye, byinshi yatubwiye ingene agiye kubandanya n'umurimvyi wa kera Suzuki machine. Wakoze cyane. Urakoze nawe.